Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mu kijanye nshuti mugenzi muguzana kino kiganiro ijambo ry'Imana uwo munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Leonidas Manirakiza ndiko ndayigushikiriza. Mu kigo cacu cuno munsi tuganira kwijambo umuntu. Nibaza ko dutegerezwa kuba umuryango uri hamwe. Haracibinjana vyinshi twumva havugwa ukudashira hamwe mu ihanga ryacu. Umuntu arashobora gukenera ikintu canke gukenera ubufasha maze abantu bakabifata minenegwe kubera batinya canke badashaka kumufasha. Iki ni igihe cyo guhindura. Mbega ivyo ntuvyiyumvirako? Ishengero rya Kristo ryotegerejwe gufata iya mbere mu gufashanya. Bibiliya iravuga uko dukwiye kwitaho bagenzi bacu, ubushobozi dufise bwo kuba bashiki na basaza bitanaho. Ivyanditswe biravuga imiryango, ubumwe dutegerezwa kugiriranira n'urukundo dutegerezwa gukundana. Ikete Pawulo yandikiye abigalatiya igice ca 6 umurongo wa 2 hatubwira ngo mwakirane imitwaro. Ubwa mbere iyumvire ku wundi muntu. Uraza umuntu arushe canke afise ingorane. Kumbure hari indwara mu muryango, hashobora kuba ari ibihe bitameze neza mu vy'akazi. Kumbura uraza umuntu afise abana b'ibigaba kandi bama bariko baramutera ingorane zose zishoboka canke bataye muhira barangara kandi bakaba batavuga niyo bari. Canke kumbure uraza umuntu afise umutwaro wo mu buryo bw'impwemu. Uwo muntu kumbure arafise amakenga kandi agezaho yibaza namba ukwizera kwiwe ari uko kuri. Umutwaro wose uko wowe uri, Imana ishaka ko tuyiwubwira. Kenshi ishengero rya Kristo ni rinini kandi ririrebanga gushikaho tudashobora gusengeranira canke kuganira hagati yacu ingene ibintu biriko biragenda. Nico gituma bikenewe cyane kugira imigwi mito mito, kugira muri iyo migwi mito mito abantu bashobore kumenyana, gusengeranira no kwikoreranira imitwaro. Mwikete Pawulo yandikiye abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 30 naho havuga ngo mugiriranire neza. Iryo jambo ntiryoroshe. Nibaza ko munsi y'uburongozi bw'Imana abanditse ivyanditswe vyeranda bari bazi neza ibiri mu mitima yacu, ingene tugomba kwihora no gusubiza ikibi mu kindi, n'ingene tugomba kwihora umuntu yatugiriye nabi. Nico gituma tugabishwa aha ngo uko siko bitegerezwa kugenda, mutegerezwa kugiriranira neza. Dutegerezwa gukundana, dutegerezwa guha agaciro ivyo twumva canke uko twiyumvira canke uko twiyumva, kandi tukama twiteguye kwirinda ishavu canke uburakari uwundi muntu ashobora kutugirira. Haraciye imyaka narafashije umuhungu wacu gutorera umuti ingorane yari afitaniye n'umukoresha wiwe. Yashaka ko uwo muntu bashwana mu buryo budakenewe. Namuhanuye gukoresha ubundi buryo kugira ntahave avyura ishavu ry'uwo mukoresha. Kumbure ko muri we ako kanya hari ikintu yumvise kidasa n'ivyo yashaka canke kimubujije umwidegemvyo. Ikindi ryandikiwe abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 32 harongera akavuga ngo muharirane. Mu gihe hari amatati canke ingorane, mu gihe abo bantu babiri bashobora guhura bakaganira urukundo n'imbabazi vy'Imana, kenshi iyo ngorane iratorerwa umuti. Ariko mu gihe umwe muri abo bantu babiri canke bose hagize uwanka guharira canke bakanka guhariranira, bakanka kugiriranira imbabazi
kwibagira no kwisubirako, aho ni ingorane igumaho bikanka ko itorerwa umuti. Mu gihe habaye umutima w'urukundo n'uw'ubugombe bwo guharira, amahoro acasubira kubaho. Iryo niryo sezerano ry'Imana kandi vyama bigenda neza. Abo bantu babiri baharirana kubera Imana yabahariye muri Kristo Yesu. Dutegerezwa kugamburukiranira. Mwikete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca 5 umurongo wa 21 havuga ngo mugamburukiranire, bisigura muheberanire. Dutegerezwa kunywana no gukorera hamwe kugira duheshe Imana icubahiro. Ivyo rero biraraba n'abubatse umugabo n'umugore. Abo babanye bategerezwa guharura akamaro ko kugamburukiranira. Mwikete rya mbere Petero yanditse igice ca 3 duhere ku murongo wa 1 gushika ku 9 havuga ngo namwe bagore nuko mugamburukire abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuze. Nibabona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya. Ugushaza kwanyu ntikube uko ku rukoba, ko gutsiba umushatsi, uko kwambara inzahabu cyangwa uko kwambara impuzu nziza, ariko kube uko umuntu ahishijwe mu mutima, ugushaza kudashira, niko mutima w'ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera bagamburukira abagabo babo, nk'uko Sara yumvira Aburahamu akamwita umwami wiwe. Namwe muri abana b'uwo nimwahora mukora neza, mudategwa ubwoba n'icoba kivutu. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abazi bibereye, kuko batanganya namwe inkomezi, kandi mubahe icubahiro, kuko nabo arabaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo ugusenga kwanyu nikugire igigutesha. Ibisigaye mwese muhuze umutima, mubabarane, mukundane nk'abavukana, mugiriranire imbabazi, mwicishe bugufi mu mutima, ntimugere ikibi ku kindi canke igitutsi ku kindi, ariko muvyishure umuhezagiro, kuko ico arico mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Dutegereza kandi kwigishanya no kwirurana. Ivyo tubitahura iyo tuvuze ko dutegerezwa kurera abana bacu. Uko bakura dutegerezwa kubigisha ico bisigura kugendana n'Imana. Ariko ivyo ntidutegereza kubikorera abana gusa, ahubwo tunakwiye kubikoreranira hagati yacu mu muryango w'Imana, ishengero rya Kristo. Iyo tubonye ikintu kitagenda neza mu buzima bw'umuntu, hanyuma tukumva Imana idutuma kugira icyo tuvuze mu rukundo, dutegerezwa kumunagura no kumubera ikimazi. Mikete yandikiwe Abaheburayo igice ca 10 umurongo wa 24 gushika 25 havuga ngo kandi twiyumvirane ko kugira ngo duterane umwete wo gukundana n'uw'ibikorwa vyiza, duhanurane. Birahambaye cyane. Buhoro buhoro mu gihe umuntu akoze ikintu cyo guhesha Imana icubahiro, aho kumushigikira no kumufasha gutera imbere, duhora tubona abantu baca bagomba kumugwanya mu vyo ariko arakora, bakagomba kubisambura. By'ukuri iyo mpwemu canke iyo nyifato si nziza. Ahubwo iyo umuntu azanye iciyumviro, Imana isa n'ishaka kuhezagira, reka tumushigikire, tumuteze imbere, kandi dukorere hamwe kugira ibikomeye bikoreke mu cubaro c'Imana. Ndakunda iki ciyumviro ko ishengero rya Kristo ritegerezwa gukora. Kenshi hagati mu ishengero, imigwi y'abantu bafata ivyumviro bazoshimikirako n'ivyo bakunze. Hashobora kuba umugambi wo kubaka, umugambi wa korale, umugambi w'uwundi mugwi uwo ari wo wose. Hari rero abantu bawushigikira kandi ntihagire iyindi migambi bashigikira. Ivyo nibaza ko ariko abantu tumeze. Ariko ivyanditswe bishaka ko turengera akamere ka muntu, nuko tukagira akamere ka mpwemu yera kavuga ngo
namba umugambi canke ikiciyumviro canke iki gikorwa ari ico guhesha Imana icubahiro, reka tugishigikire kandi tugikore. Mbega nitwakora uko tugakorera hamwe, ntihazobaho uguhinduka gukomeye mu bwami bw'Imana. Iciyumviro ca nyuma kiri mw'ikete rya mbere Petero yanditse igice ca 4 umurongo wa 10, naho hakaba hatubwira ko dukwiye gufashanya. Havuga ngo nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire, muzifashishe abandi nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu arakeneye imfashanyo, umuntu arakeneye amajambo yo kumutera intege, umuntu arakeneye intahe yo kumuzana kuri Kristo no kumushikana ku kwihana. Umuntu aragukeneye kugira wumve amarira yiwe n'ubunyakamwe canke umubabaro afise. Umuntu arakeneye gutwengana nawe no gusangira nawe umugisha Imana yamuhaye. Umuntu arakeneye uwundi. Imana ntiyagushize ku isi igaragara mu muringoti wugaye hose, aho ata muntu n'umwe ashobora kugushikira ku isi. Yagushize ahantu hitanguye mu bantu bagukikije, abo ushobora gufasha. Jewe na wewe Imana yaduhamagaye kugira dufashanye, twikoreranire imitwaro, dukundane, duhariranire, tugiriranire neza, tugamburukiranire, duterane intege kandi duterane umwete. Ndemeza neza ko abo bose bazokumva kandi bagafashanya muri iyo ntumbero bazohezagirwa n'Imana. Imana ibahe mpwemu ari muri Kristo kandi ibamurikishirize mpwemu yera kugira ubugombe bwayo buranguke. Dusenge. Mana databura kandi ugororotse, turagushimiye ko waturemanye urukundo. Turagushimiye kandi ko urwo rukundo ari we watweretse akarorero kagwo, kuko wavuze ngo nimwakundana niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Rero waduhamagaye kubabarana, turasavye ngo uduhe umutima wo kubabarana kugira ngo duterane intege muri uru rugendo kandi twubakane koko nk'amabuye afise ubugingo. Turagushimiye ko uvyumvise kandi kubikora, uduhe izo nkome zo kuramiriza no kubabarana kugira ngo abatubona bamenye koko ko dufise aho tuvukanira muri Kristo Yesu, Imana y'urukundo. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigarukiye ngaha. Ufite ikibazo cyo wunganira, telefone 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga naho dukorera ni miroro ya mbere ibara ryitiriwe Gerere inimero 27. Mugire ibihe vyiza naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook twereburundi. Nimero ya WhatsApp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.